woba warigeze kugira umugenzi canke woba ufise umugenzi afise iyi myitwarire canke woba ubana n'umuntu canke uba muri babantu bafise iyi myitwarire canke ibi bimenyetso mu buzima bwabo. Uyu munsi ngiye kukubwira zimwe mu ngeso zitandatu ziranga umuntu afise umutima mubi, umutima atari umutima gakoko wa wundi twita ngo n'ukoroga yoroga, kandi usanga ari ibintu bisanzwe cyane, tubifata nk'uko umenga ni ibintu bisanzwe, ariko iyi myitwarire ni ikwereka umutima w'umuntu, kubera yuko umutima w'umuntu werekwa n'ibikorwa ntuwerekwa n'amajambo. Amajambo yo umuyaga uguruka. Ikaze kuri G4G. Usabwa niki? Nukuraba yuko wakoze subscribe nimba utarayikora, tugusavye uyikore kuko nugufyonda giste tu kuko ntaco wohomba. Ikaze. Ikimenyetso ca mbere. Ikimenyetso ca mbere kikwereka yuko umuntu muri kumwe canke umugenzi wawe afise umutima mubi, ni wa mugenzi ubwira amahigo wagize, wenda warose akazi canke ibi byaciyemo canke wahuye n'umuntu agukorera kanaka bishise nk'umukobwa canke umuhungu wahuye n'umuntu mwiza, muraganira murahuza ivyiyumviro, wabibwira umugenzi wawe canke umuntu uwo muntu akwegereye, ukumva arakumvirije, hanyuma akubwiye ijambo felicitation, vyagenze neza, wawe umugenzi wanje, hanyuma akarenza ko akajambo kavuga ngo abandi bosha ni beza, babakunze, abandi bosha vyaciyemwe, abandi bosha. Uyu muntu uzokwitondere aka kajambo arengejeko, kubera yuko akajambo gasiguye vyinshi. Naho yoba yakubwiye yuko felicitation canke naho yoba yakweretse yuko avyishimiye, biramutse arengejeko aka kajambo uzomenye yuko hariho ikintu kitameze neza indani mu mutima wiwe. Iki nico kimenyetso ca mbere kiranga umuntu afise umutima mubi. Ikimenyetso ca kabiri ni wa muntu ubwira ibintu vyawe ko vyase gucamo canke ibintu vyawe biri kubigenda nabi, ukumva akubwiye ngo, akakubwira nk'umuntu aguhumuriza ngo ntaco, ngo bizogenda neza, ngo jewe ngo mugabo ngo nabona umenga biriya bintu bizoca, mugabo akabikubwira atuje mu majambo yoroheje nk'uko umenga ariko araguhumuriza, hanyuma ukumva arengeje ko akajambo ngo jewe nabona ko bitari gukunda, ngo basubona nanje ntabayeho, mwega naje bijya ngo warugiyemwo ngo ntavyo mfise kandi abona ko mbayeho, ngo reka sha mugenzi wanje tuzobaho. Uko uramwumviriza uba wumva umengana umuntu ariko araguhumuriza, ariko aya majambo akoreshwa kenshi n'abantu mu mitima yabo bafise mu kantu bita umuhari, kakantu katameze neza, kubera yuko iyo umuntu umubwiye yuko ibintu vyawe bitaciyemwo ari umuntu afise umutima mwiza, arababara, kandi aya majambo siyo akoresha kugira ngo aguhumurize canke kugira ngo agutere intege, kuko hari amajambo ugiye urayumva uco soma umuntu uko ateye canke nuko ameze mu mutima wiwe. Ikimenyetso ca gatatu kizokwereka yuko uwo muntu afise umutima mubi ni wa muntu iyo muriko muraganira canke muriko murayaga canke muri kumwe akuganiriza ibintu vy'abandi, naho nyene kuganira n'umuntu muganira ku bintu vy'undi muntu si bibi, ahubwo akuganiriza ibintu vy'undi muntu muri kote negative, mu ruhande rubi. Nukuvuga yuko muriko muraganira akuganiriza amakosa y'uriya muntu, akuganiriza amakosa y'uriya muntu, akubwira ibintu bibi, akakubwira ingene atabwenga agira, akakubwira ingene avuga abandi bantu nabi, akakubwira ingene yifata nabi, kugira ngo yumve ico uvuga, hama nazogenda kimushira avuga ati naka yavuze ibi, naka yakuvuze ibi nibi. Ariko nk'umuntu w'ubwenge, iyo umuntu akuzaniye amajambo ngo bakuvuza ibi, banaka bakuvuza ibi nibi, uzumubaza uti mwamaranye umwanya ungana gute? Ati byamaze umwanya ungana gute? Niyo kubwira umwanya vyamaze, uce umubaza uti weho wavuze iki? Niyo akubwira yuko yakuvuze neza, ahantu uzotangura kugira amakenga, kubera yuko nimba bariko barakuvuga bakuvuga ibintu bibi, ntiyari kuvuga neza ngo ikiganiro kirambe canke ikiganiro kibe kirekire, kuko ntibari kuvuga badahuza ngo bagumane umwanya muremure.
hari n'abandi akubwira ngo je nashe nguma mvuga ibi ngo kugira ngo numve ayandi majambo. Mugenzi wanje, umuntu yaza kukubwira ngo bakuvuze nabi hama nawe aca kuvuga nabi kugira ngo yumve n'ibindi bintu amubwira, uzomenye yuko nujya ariko arabikubwira bijya yavuze haba harimwe igice cy'ukuri yari yashatse kubivuga. Uyu muntu yarafise iyi ngeso, uzumwirinde cyane. Ikimenyetso ca kane kikwereka abantu badafise umutima mwiza, n'abantu batazi gusaba imbabazi, naho yo kubabaza gute, naho gukora amakosa ameze gute. Ni wa muntu amakosa yose yabaye ayagushirako, aguma abona yuko imbere yawe ari wewe munyamafuti, canke amakosa akayashira ku bandi, ngo ni banaka babigize. Ashaka gukorera ikintu ha kugusaba imbabazi, aguma avuga ati je ataje kunsaba imbabazi, jewe nta mbabazi ndamusaba kandi awe ukoshereje. Rero aba bantu bama bashaka kuboneka nk'abamarayika imbere y'amaso y'abandi. Abantu nabo nyene ni ikimenyetso kigaragaza umuntu afise umutima utari mwiza na gato. Ikimenyetso ca gatanu, ntibigera baryohererwa ivyiza bishitse ku bandi. Baguma bumva yuko ivyiza byose iyo biva bikagera, ibyo mwisi byose ari vyabo bonyene. Mbere rimwe bishitse ugasanga ibyo vyiza birabashitseko, akabikubwira akabona umenga ntubiryohewe na buke, aho oye naho nyene muca mugira ibifu, muca mwongera mu gashwana canke mu gashavura, akavuga ngo agira inzigo kora byanshitseko. Abantu ko usanga bameze, kandi akisha abo bantu usanga naho wewe woronka bike ukaza kumubwira ati jewe byagenze uko, ugasanga bafise vyinshi, ubimubwiye ntabiryohererwa cyane nkuko byari bikwiye. Akaroro ugasanga wewe urosa akazi baguhemba ibihumbi nk'amajana 2, nawe asanzwe afise akazi kamuhemba 800, ariko wamubwira yuko waronsa akazi umugenzi wawe mwahora mujana, ukumva muri ya majambo yo gutebura kwa kundi amamutko urabimubwira mwaje kubivuga, ukaza wumva aratanguye ngo ko waronsa akazi kaguhemba 200 tuza kugukira. Yewe yarasanzwe gafise, we nta nako warufise, mugabo aciye atangwa gushira mu tujambo. Uyo muntu naho uzoba ari umugenzi wawe mutarashwana, atakintu na kimwe murapfa, ni watangura kumva utwo tujambo konyene, uzotangure kumenya yuko uyo muntu atari mwiza na gato. Ikimenyetso ca gatandatu, aba bantu usanga bafise utujambo ducumitana. Ntiboja ngo mushwane canke ntiboza bavuge ngo naka ibi nibi, ariko muba muriko muratera inkuru kubera bari umuntu wawe, ari umugenzi wawe, ukumva yadukanye utujambo twahanaha, muriko muravuga ibintu, ufise projet canke ari ahantu uzoja kudepoza, canke hari imigambi uzokora kanaka, canke uriko uramubwira ati hahandi naragiye bigenda uku nuku, ukumva aguma ashamwe utujambo ngo basiwe gashahu, ngo ko wahezagiwe, ngo basiwe ngo vyokwanka, ngo basiwewe, ngo basi umva akajambo ngo basiwe kaguma kagaruka cyane. Uyu muntu naho mutuba mushwana, naho mwa mubanye neza, ariko umenye yuko uyu muntu atari umuntu wo guha icizere cyane. Wa muntu ubwira ikintu ciza cakubayeko, ukumva hakukiryohererwa, akaca atangura kwishira mu kibanza ngo jesha narigorewe, ngo ubona jewe vyombako kandi ugasanga uwo muntu arakurusha n'ubuzima abayemwo, wewe n'ibintu bisanzwe n'agafavere kakubayeko, n'akantu gatoya kagushikiye ko kuryoherwa canke kamahirwe, ariko akabona yuko nako utarugakwiriye, utarukamerita, ahubwo wewe yarakamerita gusumba. Rero aba bantu canke nimufise umugenzi afise ibi bimenyetso, ntimurashwana ntaco murapfa, umenye yuko utangura kumugendera buke, kubera yuko uyu muntu azoba ariko arakugaragariza ibimenyetso bitari vyiza ku mutima wiwe. Wakoze kumviriza ikiganiro jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif Edge, mubandanya mukora subscribe, murakoze.